Hello guys, nizeye ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa Mungu wanyu nongeye kugaruka muri kano kanya aho tugiye kuyaga kuri byinshi bigiye bitandukanye, kandi ko nongera ndabibutsa ko hari haheze igihe kirekire n'abashikiriza ibiganiro hamwe n'amadocumentary, ariko uyu munsi nagarutse aho tugiye kuyaga kubijanye na stade igiye kubakwa mu gihugu ca Saudi Arabia, aho ico gihugu gisanzwe ari gihugu c'Abarabu. Rero amakuru agizwe imisa karavugwa muri ico gihugu, aho agize igihe canke haheze imisi myinshi ku mbuga zigiye zitandukanye hariko havugwa ibijanye na stade igiye kubakwa mu gihugu ca Saudi Arabia, aho iyo stade ivugwa yuko izorangira mu mwaka w'ibihumbi 2032. Ndaza gushobora kubashiriramo amashusho y'iyo stade ingene izoba imeze, nongera ndabibutsa izoba iri ku metero 350, aho ni mu gihe uzoba uvuye hasi uduga hejuru, ni kuvuga ni stade izoba ari yagatanga. Bikaba biriko biravugwa ko iyo stade izokubakwa mu gihugu ca Saudi Arabia ari nayo stade izoba ariyo ya mbere gusumba stade zose kw'isi yose. Ni mu gihe igihugu ca Saudi Arabia caraye gitangajije ko kigiye kubaka stade. Iyo stade ikaba izoba iri mu kirere hejuru, ikaba ari nayo stade izoba ariyo ya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru kw'isi yose izoba iri mu kirere. Ni mu gihe iyo stade izoba iri ku metero 350 uvuye ku butaka uja hejuru mu kirere. Aho namwe murumva neza ko iyo stade izoba ari stade y'agatangaza, izoba iherereye mu gihugu ca Saudi Arabia, kandi binavugwa ko iyo stade izoba ifise ubushobozi bwo kwakira abantu 46,000 bazoba bariko bararorera umupira w'amaguru uzoba uriko ubera muri iyo stade nyene. Aho igihugu ca Saudi Arabia cabandanije gitangaza ko iyo stade izorangira mu mwaka w'ibihumbi 2032, aho ikigeretse kuri iyo stade kandi binavugwa ko izokwakira inkino nyinshi za Coupe du Monde zizoba mu mwaka w'ibihumbi 2034, aho bivugwa ko izokwakira inkino paka kugera kuri enkari y'inkino, hanyuma zibandanyirize ku bindi bibuga mpuzamakungu bizoba vyarateguwe kugira ngo bishobore kwakira izo nkino mpuzamakungu za Coupe du Monde izoba mu mwaka w'ibihumbi 2034. Igihugu ca Saudi Arabia caraye gitangajije amakungu hamwe n'ibihugu bikomakomeye. Kuva igihugu ca Saudi Arabia gitangajije ivyo bintu, niyo nkuru ihaye iravugwa mu binyamakuru bikomakomeye ku isi, haba ku mbuga zigiye zitandukanye. Ikaba ariyo nkuru ihaye ivugwa cyane kandi ihaye ivugisha abantu benshi batandukanye bo mu mihingo yose y'isi yose. Igihugu ca Saudi Arabia kigiye gukora igitangaza mu bijanye n'umupira w'amaguru, aho kigiye kwandika amateka atarigera yandikwa n'igihugu na kimwe kakanya tubitangaza, ariko igihugu ca Saudi Arabia coco kigiye kwandika ayo mateka. Aha niho ikiganiro cacu kivuga ku bijanye na stade igiye kubakwa mu gihugu ca Saudi Arabia kigiye kugarukira. Reka mbandanye ndabashimira mwebwe mubandanya kuntega amatwi no kuma support ikwiye. Mbandanye ndabasaba kugira subscribe, like, share and comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse. Umvuze uko ikiganiro gishoboye kujako nawe ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro vyacu. Ciao ciao.